na sat bijorandi si kuvuga ngo ngiye ngo gukorera brand je nta brand je ndashaka ko kuburyo shaka kuvuga ati ngo bariko barankoresha uko gusa nta kuntu jewe ndoba ndi muri video ya Satbi nkabona karantuhengera ryohewe Satbi yagutwengera ryohewe karantuhengera ryohewe ndavuga ati none ko tako aratwengera abandi badanseri bose bari nka ni jewe rero yabonye kubera wewe nkeka warabiryosha kuruta abandi ukizungurusha ukabereka nyashi ego we ngavuga agahabuka abati ego kweri uyu rero uyu niwe musanire rero dukuranye neza nkumva ko ari ibintu ubonye Satbi ariko arakuraba sana agutwengera muri uwo mwanya wewe bavyifatamwo gute wacongereza mw'ibirungo canke vyaca bigenda gute ndaca mba romantique wow kuri Karume wacha wa romantique kuri Satbi gusa rero nawe utiyumvira yuko ashobora kuba mufise bel nice hariya oya bel nice nawe ama challenge umugabo warayazi kubera arabizi bo umustar rega umustar mu buzima busanzwe ntibaze ngo ubumukunda uri wenyene w'umugore wiwe bana w'umugore ugira gutware aba yararinze kuvuga ati reka ngira umugore wo mu rugo naho bizoshika je nka mucitinga ariko vyitwe ko mfise umugore mu rugo uravyumva babishitse je nkaja hanze bashatse kwikinga gasaka kumbe birashika aba video vixen mukifuza abasani aba vixen ego birabaho ariko jewe vraiment ivyambayeho uwo munsi umunani yego kubera nawe yarandavye mvuga ati aha jewe kabisa jewe ifimbo yiwe inkoni yiwe je mbona umengo twohuza yo twara nakubonye muri video ya Dramati na sambolera samba ujya rero ujya wewe tugeze kuri Dramati wavyifashemo gute Dramati rero ariho ni foto nyene bigeze gupostinga agufashe ku mabuno vyakomeye ari ukuntu rero nari namufashe yange imbere uku hehe Hello to everybody, mambo vipi? Wakunzi ba Yaga Tech TV murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi mabibi na mabwana mumeze fresh nkuko mubibona mu bwami bwa Yaga Tech TV. Call me Alvin Kuchi Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, kama kawaida, behind camera Mr. Vibe abahama image amazing neza imbere za kamera muriko mubona ibintu bidasanzwe imbere za kamera muriko mubona ishusho idasanzwe bamwita uyu mukobwa muriko murabona ari mu ndirimbo nyinshi z'aba star benshi batandukanye no video vixen ariko akora amateka adasanzwe aho tumaze kumubona mu video menshi atandukanye uyu munsi shimye kumuzana muri Yaga Tech TV kugira tunamumenye muri rusangi ariko imbere yuko je mbandanya reka ndamuha ikaze mu bwami bwa Yaga Tech TV yongera kandi yidondora abatamuzi baronka amahigwe yo gushobora kumumenya. Welcome my sister. Hello bakunzi ba Yaga Tech TV. Okay. Rero ngo musanze muzi nitwa Gentille. Gentille kumengura kanye ako mu mavideo yawe twamatubona zunza utakanye ni Gentille. Yeah, okay. Nkuko ndi imbere yanyu nizere yuko ivyo tugomba tuyage ni ibintu nyene birimamo ni ibintu bibaho mu Burundi ni ibintu byani mwese mwaba mubona abakurikira amarezo sociaux n'abandi nyene bakurikirana utuntu n'utundi ego Gentille uyu munsi taronsa amahigwe yo gukuronka mu bwami bwa Yaga Tech TV aho nari maze igihe kirekire ndakurondera ariko ntakuronka bivanye umbwira ngo ngufise akazi kenshi gatandukanye sinaronka amahigwe yo kugira ngo twicarane ngo dushobore kuyaga uyu munsi ukaba uri mu bwami bwa Yaga Tech TV ariko ikintu ca mbere abantu bakeneye kumenya
Gentille ninde nimvukira ya hehe muri rusange? Okay, urakoze cyane kuma ijambo. Gentille ni umuntu avukira mu Bujumbura. Avuki Bujumbura. I Bujumbura, okay? Ni umukobwa, bon. Umurundi kazi. Navukiye nyene i Bujumbura nyene mu micunguro nyene i Bujumbura ariko in the day muzombona aho nuruka Bujumbura quartier yahe biki nibiki. So today vraiment je natumiwe na ya Gentille. Rero bakiriya bakuru yaje guys, bakiriya bakuru yaje kandi basi inkuru yanje je ubuzima busanzwe n'ubuzima bwo muri industry. Buraryoshe kuwumva ubikurikiranye bien. Buraryoshe kuwumva ukavuga ati kumbe Burundi bafise abakobwa badabo bameze kunuko. Kumbe Burundi bwarateye imbere ntamwe nyene gusa abantu naho babibona bakavyirengagiza. Uburundi biko buratera imbere kandi mwenyene murabibona n'abari hanze n'abari mu Burundi byose murabibona guys. Abantu benshi baza bakubona mu ma video menshi atandukanye. Twovuga yuko n'umukuru wacu n'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi aho yaduteye akama tubwira ni umunwa wose uronke icyo ufungura umufuko nawe uronke amafaranga. Niko nkeka Gentille yaciye afata inzira zo gutangura urugendo rwo kugaragara mu ma video y'abaririmbyi. Uno munsi tuko tukubona mu ma video menshi atandukanye. Aya ma video urariwa. Bon akarorero tutaragira kuri muri ya ndimbo ya Fabulous na Eripro na Chuki n'abandi nyene bari mu ndirimbo. Vraiment urashaka kuvuga ati iyi video irimo umutahe. Nizere mu ma video amwamwe maze kona nga mu Burundi. Biri different n'irya video sinzi ko mwabibonye neza biri different. Rero urinze witaho video yawe igasa neza. Bisigure n'abayije mukabona bameze bien. Se kuba warasohoye akanoti. Je na video nogendamo bari gutandiha kandi irya video vraiment barampimvye neza guys. Sinzi imisi ibiri naho byashitse nyene birahara. Umunsi wa mbere turakora birahara, umunsi ugira kabiri nyene cha turakora video irahera. Nta kintu kibaje nk'ugenda gukora muri video ukumva ngo uri kurakorera ubusa kubera nabone ajya amahera baba baratanze bavuga ati turiko turatanga kugira natwe twishikane aho dushaka ubuzima bwacu bugende neza. Guys je nta video nimwe batandiha kabisa yaba na Satb na Satb je warandi si kuvuga ngo ngiye ngo gukorera brand je nta brand je ndashaka ko kuburyo shaka kuvuga ati ngo bariko barankoresha uko gusa no na featuring bariko baransaba ariko narakoze ama video y'aba star benshi ndagenda nyenda strayinga nda trekkinga kabisa barabona nyene ibintu nibindi nyene mu muziki je ndawutahura. Mu bisanzwe wewe nubundi urabiki kugira uje muri video y'umu artiste wari we wese? Icambere na mbere uri mushasha negeza kuraba amavyuzi nkaraba video uravyumva nkaraba no kumbuga zawe zose ko atabintu nyene by'uburofa ukora kubuzi byurimwo uravyumva. Uri mushashaho ndakuvisiona neza nkaraba bati umuntu eske tuguma dukorane iyi video ni yasohoka zitwara ko gutazogira iki je nanje ninamwemerera ko dukorana nkamusaba amahera ayo shaka anasiga makeup aranyambika arangaburira uwo musi wose araza kunyoka avuga ati kwa twakoranye n'amahera twaba twarapatanye uratahanaya ndagufate neza ntagena kimumburana femo umuntu je naho bari mushasha ndaba open nawe gukora akazi kandi ndabikora nyene n'akazi kanje. Ubikora nyene n'akazi kawe. Uno muga bubu video vixen kovuga yuko ubimazemwo igihe kitari gito sana. Nizihe ntambamye umaze guhura nazo kuva utangura kugaragara mu ma video y'aba artiste batandukanye? Ciye wiruhusa biboneka yuko shumi yanje muri industry hari ibintu bikomeye cyane. Urumva intambamyi za mbere zibaho utanguye guhura nazo. Ikintu ca mbere kinagoye ni video. Urabona video ni ikintu ca mbere kubera mbona nivyo bintu je cyane namanjamwe by'abasani je mvuga ivyo mbona. Uravyumva
ndashaka kugenda muri video ukaza wumva ajya amasaha baba baravuganye n'umusitari dushaka gutangurira ko nka 2:00 usanga dutanguye saa 6 z'ijoro umudirector barifitiye ibindi bintu vyiwe mu mutwe musanira bavuga ati je nateguye gahunda ya 2:00 kazi kaje kashaka kurangira nka saa 3 z'ijoro canke saa 2 z'ijoro ati usanga umudirector atanguye saa 6 uravyumva eske niyumvire abantu baje ngaha gukora iyi video niyumvira ko bafise ubundi buzi bubarindiriye pembeni niba biyumvira yuko inyuma y'ubu buzi bwa video dushobora kuja mu bundi buzi korera mu buzima nta muntu akora akazi kamwe ukora akazi kamwe bivanye n'agahembo kagufitiye uravyumva kandi ukaca uvuga ati mu mwanya je mbona afise akazi kamwe rifo ko ndakaguma muko karamfata neza rero mwanya ubona atanyungu ifo yuko ugerageza mwibi ibi vyanse ubandanye ganzi ubona ko yakunze mu buzima uravyumva Alviguchi nize gukora dahu ndiko ndagutahura neza cyane niyo mpamvu nashatse kumenya intambamyi watanguye guhura nazo muri video kugeza aho nyomvuga ibi bintu kwera nzobishobora urabona ni video ya Bface nagiyemwo yitwa iyo ndirimbo ni ya kera vraiment iyo ndirimbo ibisanga je niyo ndirimbo ya mbere je na basi nahuye navyo mu bisanga mvuga ati jewe sinarinzi mu muziki ko hameze uku Bface araduhereza location yo mu Ijabe kuri tele ya basket turahashika turaba danseur nyene n'abadanseuse turakora twumva ngo ya location barayimwime tabati none ko tukiri batoyi nabona ko muhira bashaka gutukemura umwanya n'umwanya aho hari mwijoro hari mwijoro ibaze kuri tele ya basket turashaka kwashika nka saa 4 z'agatondo twahava saa 3 z'ijoro tuja tumva ngo hari indi location none uyu musanira bizara dakundira none iyo indi location igiyemwo amasaha bageze kure ivyo vyose uvyiyumviriye kacivuga mbo n'ubuzima ariko ndarondera amahera kandi ni nayo mpano yanje kugira umusanari ndondera ni kubera abazi ivyo nshoboye nivyo shaka kumufasha mu muziki wiwe kacawumva ngo turunguruje yindi location yindi location twazoja turari joro ryose turiko turakora dutaha mu gitondo kacuraba amahera ntajanye nuko kuntu wari kuravyibaza uravyumva kabisa iyo niyo ntambanyi ya mbere yamishika mu bintu vy'ama video ko ravuga ati ndakora aka video ndagaheze abisa kandi gako kari pembeni ntegezwa gukora basi mvuga ati nyimba uyu mwuga wanje jewe mbona ko ivyo nshobora kuronka na bironse ariko nahari bikeya atari vyinshi ikandonderera hantu twasanga ivyo bintu biko birabintambamye cyangwa usanga baguhaye gahunda mbongo vendredi turashobora gukora ngo video urumva abimbyali land nanje size mu mutwe vendredi turashobora gukora video vendredi geze mu gitondo nkaca ndamubaza none bimeze gute ko atagahunda urambwira ngo umudirector ngo ariko anambwira ko amasata yarabona neza mu nkaca numva ngo video twayihinduye ngo uzuba mu yindi ndwi aca niyumvira ingene abantu aho baba bamaze gukuriha canke no nago baba barandira bari umuntu je naho bamaze kundiha kama avance ndakurikirana gahunda yiwe nkavuga ati mwe n'umwe dutegeza gukora rero kaje tangaza n'umuntu avance araguha yakugandishije bivanye na kwa kwizera wamugiriye aca avuga ati je turahinduye yindi shooting tuzokora undi munsi umva abakwiciye programme yawe abo mama aravuganye yindi gahunda ikabipfuye ya video cenje kintu chama kifata cyane mu bintu by'ama video no mu bintu by'ama clip mu bandi bantu tumaze gukorana niye video yo mu artiste wigeze kugaragaramwo uravyishimira uvuga nti kabisa iyi video mu ma video yose maze gukora iranyemeje so tutashize mwiyu kubera iyo vraiment iratesa igiye aba Fabulous iratesa kweri kwa barafashe neza hari yindi nyene yitwa ya Satpi yo ndarana twenze kwa ntakuntu jewe nduma ndi muri video ya Satpi nkabona karantuhingira ryohewe Satpi yagutwengera ryohewe karantuhingira ryohewe ndavuga ati none ko takora twengera abandi badanseri bose bari ngaha ni jewe rero yabonye kwera wewe nkeka barabiryosha kuruta abandi ukizungurusha ukabereka nyashi ego we ngavuga agahabuka abati ego kweri uyu rero uyu niwe musanire rero dukuranye neza nkumva ko ari ibintu ubonye Satpi ariko arakuraba sana agutwengera muri uwo mwanya wewe bavyifatamwo gute wacongereza mw'ibirungo canke vyaca bigenda gute ndaca mba romantique wow kuri Karume
wacha wa romantique kuri Sadbi. Gusa rero nawe utiyumvira yuko ashobora kuba mufise Ben Nice hariya. Oya Ben Nice nawe ama challenge umugabo warayazi. Kubera arabizi bo umustar rega. Umustar mu buzima busanzwe ntibaze ngo ubumukunda uri wenyene w'umugore wiwe. Bana w'umugore ugira gutware aba yararinze kuvuga ati reka ngira umugore wo mu rugo naho bizoshika je nka mucitinga. Ariko vyitwe ko mfise umugore mu rugo uravyumva babishitse je nkaja hanze bashatse kwikinga gasaka. Okay tuvuge yuko rero muri video ya Sadbi waciguma wigira utuntu nyene kugira urabe yuko Sadbi uwo mwatira sana kugeza aho yibagira Ben Nice. Sino kuvuga uko akarorero moni ya fere ni mu muzi uramuzi video ya Sadbi bakoranye vema namwe kweri muri abantu muraba kweri kandi ndabizi abarundi bashatse baragukunda neza bakagukunda bakanabikwereka ariko bakwanse bakwanse uravyumva. Moni ya Fred kweri hajyongera ko ataryohewe igihe bakoranye featuring na Sadbi bombwira ko ataryohewe guys ndamwe murabe kwera amaso y'umukobwa aroroshe kuraba ko nyene ibintu ko biri wane ibintu ko bimeze neza. Kumbe birashika aba video vixen mukifuza abasani aba vixen ego birabaho ariko jewe vema ivyambayeho uwo munsi umunani ego kubera nawe yarandavye mvuga ati jewe kabisa jewe ifimbo yiwe inkoni yiwe je mu rumengo twohuza yo babona umenge bana ifimbo yiwe ya Sadbi jewe bana jewe ngatwohuza je no mata. Oya kweri ugomba ugere kure kabisa. Urumva gusa ivyo ntago vyashitse ko navuga ati nyimba arinza dabuku yabonye ibikorwa vyanje nkora no muri chef yarinza amamagara akacamamagara kandi no mu ndirimbo yigira kabiri kabisa ife kabona basi ibikorwa vyanje akabati mudemu kwera rita akazi naho ataragira ku ntambwe yo kuvuga ati je ndashaka nishika naho nkeneye. Uravyumva twara nakubonye muri video ya Dramatic na sambolera samba ujya wewe tugasa kuri Dramatic wavyifashemo gute? Dramatic rero ariho ni foto nyene bigeze gupostinga agufashe ku mabuno vyakomeye ariho ukuntu rero nari namufashe yange imbere uku hahandi vyose bikorega nari namufashe yange imbere ndamuraba uku avuga ati uyu mwana kweri uwo mumpa gusa muno mwanya no kwikorera kandi naziwe kumukora ko ngaca mbona oya iwe icinganuko oya ndavuga ati uyu rero uyu Dramatic we wakoze gubwo nyene ucibona ikintu gira ahubwo ujya bwana vraiment nukuri yubawe kweri oya urazi wo mu ruguhita umukora ko direct kaca meruku ico kintu kimaze kugushikira muri uwo mwanya we wavyakiriye gute? Wabandanyije waktinga nukuri mu kazi canke hari ibindi biharuro vyarinze gukorwa hanyuma mwejeje? Urumva bo turi muri clip uri ushikirwa kuri set abari ino muba muri kumwe bariko barabaraba mujya ko bariko baraba ivyo mukora nyine mwaktinga uravyumva bitarenze n'ivyo nyene uko muratinga ari utuntu nyene utundi nyene yumvira nyene kudu systeme dukora behind camera turi pemberi nabo batadushiramwo ariko n'utuntu nyene ariko umaze kwaktinga uri kumwe na Dramatic mu ndirimbo yiwe Sambolera hakagaragara ico kintu canke hakaboneka accident nkiyo reka tubite ko ari nka accident hakagaragara accident nkiyo ku ruhande rwawe wiyumvisemwo gute? Ari we wanabiteye? Oya je nari conductinga ndamukoze ko mbona boro yiwe irahagaze vuga ubona boro yiwe irahagaze uhitamwo kubibandanya cyane je bona tinze mvuga ati ndi mu kazi reka nihishe nyene nibabone ivyashitse nyimba ari twe babiri twabibonye nyimba bariko baradukurikirana babibonye it's okay uravyumva nawe ariko yari ikawushije muri uwo mwanya Dramatic il faut que yikawusha kabisa ntiyasarishije yasarishije avuga cyanga sarisha kweli haravugwa amajambo menshi ku ba video vixen yuko
hagera n'igihe nk'ubu mwapanze gahunda yo guheza video nko mu masaa 3 canke saa 4 ukasanga video zigiye kurangira nko mu masaa 6 z'ijoro canke saa 7 canke saa 8 ngo birashika yuko ugasanga aba artiste barabakeneye bakifuza imibiri yanyu akazamwo ibintu vyo kuja kuryamana gukora ibindi bintu vy'ibisutwa kuri wewe ntibirigera bigushikira kuri jewe nimba bimaze kugushikira bimaze kugushikira kuri inde so reka basi ndabaha umuco ego ariyo video shasha nyene basi ntirasohoka ni yakiriku n'umuntu nyene yibera hanze ariko umurundi ego umusitari wo mu Burundi ariko yibera hanze ego rero iyo ndirimbo ndirasohoka vema ni featuring na Kiriku gusa ntago irasohoka twayikoze muko kwezi guheze hagiye yaragomba sohore aha niho twakoze iyo video vema uwo mujama kweri yaradufashe neza ngende atagura kudraga ndavuga ati wowe rero wewe urako ndi mu kazi uzondondera after y'akazi nibisigura yuko ngo niko ngo nanje ngo ntamiyumvisemo byarashitse ariko moya nabandi mu kazi akazi n'akazi ntabwo noce ndagafatikiranya n'ibindi bintu ndimo ndavyumva je n'impamvu je abastari benshi bavuga ati uyu mudemu kwaje mu video yacu hari ibintu n'ibindi yirinda umuziki uri mu video vixen ukirekura ku mustar basi bari mu bambe kandi mutegeza kubikora ko mustar nafyina mutegeza kubikora kabisa nawe ikindi cyo mumaze kubikora ntibibaze ngo nguritegura indi ndirimbo ngigira kabira zo kuronda canke indirimbo igira gatatu biba birangiye ico yakuronderako yashaka kugene muri video yiwe ugira ronka karyo go kugusempeza umugurukiye anakukura fresh arakurya bien ariko niwitege ngo arashaka guheza indi diri ahubwo yihereza uwundi muntu uri tayari wewe nkamwe bishitse ko utanga umubiri wawe ku mustar kugira mukore ibisuto wapi ya kweri kabisa uyu munsi uko tubwira amajambo menshi atandukanye kuba video vixen n'ingorane muhura nazo ariko ubu washimye kuza mu shusho shasha amatwa nsumira ngo ubu winjiye nawe mu baririmbyi ugira utangure nawe kubakoma utangura kuririmba tubwira iyo nkuru bimeze gute uko uvyitegurira gute bon jewe kuba umuririmbyi ni kubera namaze kubona struggle maze gutahura umuziki niki umuziki uca mu bintu binibi vuga ati bivanye n'ingene Jeffise esprit yanje yo muri industry umuziki je ndawutahura indirimbo z'abana barazimbonamo nkama numva ko mfise ijwi shaka kuririmba bati okay deka sohora indirimbo hama nivyashika nkagena basi mukamura amashusho yandi ma video munahure nta management fise ayo mahera naho nuba ngenda muri video z'abandi niyo nkuramwo nkacasha gukora ivyo bindi bikorwa vyanje singena mu ma video ngo y'abandi ngo niko ngushaka ngo kwinezeza no je kajya kanoti bampa niko nanje sanga ndiko ndakora ama projet yiwanje singenda kuyonona ngo ngira iki ndafise famille ndindiriye ndafise nyene n'abandi bantu nyene bankeneye ko bufasha kuri jewe nanje ndacafise abantu basha kumfasha kubushimiye gutangura urugendo bwo kuririmba umuziki hamwe nubwo video vixen bwawe ubona bizohava vyoroha bizonyorohera cyane gose kubera akazi kubu video vixen kazobandanya muri wa mwanya ntararonka management ariko umuziki uzoba ariko mu mwanya mvuga ati sindaronka haje umuntu wanyunga umukono mugongo canke dukorana ibi nibi jewe akazi kubu vixen ndacabukora kandi ndacakora n'umuziki bon nuko kabisa ducishizemo kugira twumvije ujya Mombe burazinda kwemera nubwo mbibona nka femarize oya sinzokureka mwiza wanje no sinzokureka nzi neza ko utari perfect inemeye kugukunda ukuri because I see your soul pages ton corps ndagusavye rimwe gusa umiye chance yo kukwereka
urukundo kukuri be rukibaho tout le monde a ses défauts mais naguhisemwo mu bandi bose my lover chaque real person yeah sindi perfect Shaka.